Amashkoma. Give it a clap to the Lord. Urufunguzo rwa gatatu kubijanye no gushikira amasezerano. The third key of how we reach covenants, it is prayers. Amasengesho Now prayers, ni gitoro. it is a gas oil. Kigufasha. It is a fuel that helps Ugume muri presence y'Imana. to remain to be in the presence of God. Namavuta. It is oil atuma biguma vyoro. that make things to be Kuko ari easy. gihe bitoroshe gushika. Sometimes it's not easy to reach. Bame verset biblique. Let them give me biblical verse. Jude 1:20. Now Jude 1:20. But you, my friend, keep on building yourselves up on your most sacred faith. Most sacred faith. Pray in the power of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Ariko mweho bakundwa mwiyubake mu kwizera kwanyu kwera cyane. Tugiriki. Mwiyubake. Nigute wakuyubaka n'ubudongo ahari beton? How can you build yourself with the mount when there is a cement? Ariko mweho. But you. Hari abandi. There are others. Badashoboye kwiyubaka. They can build themselves. Igihe badusambura kuri rezo sosio. When they destroy us on social media. Ko turangiye. They know we are ended. Kumbe mwijoro. For tonight. We speak in tongues. Dusose turi beto indi zushaje. We are great cement and new house. Dusoka tuberewe ku rutejo. So we dress up more than yesterday. Kuko turiyubaka. For we build ourselves. Vuga ngo ngiye kwiyubaka. I'm gonna build myself. Subisikia verset biblique. Give me back biblical verse. Sikia haya maneno mon fils. Ariko mweho. But you, bakundwa, my friends, iyi ni secret baha bakunzi gusa. This is the secret of the beloved. Mwiyubake. Build on yourself. Kwizera kwanyu kwera cyane. From your secret faith. Nimumva kwa kwizera navuze. Now you understand the faith I say. Kwizera kwera cyane. The holy faith. Kumbe ari ukwizera kwera no kwizera kutera. And there is a secret faith and what is not. Mu mwanya Imana ikwira guforma amafi. The time God is forming you, my God. Kubijanye no kugukomeza mu kwizera. What's concerned about to strengthen in faith? Irashobora kukureka ugakora ku murizo w'inzoka. He's able to let you to touch on the tail of the snake. Kuko kwizera. For a faith. Bisigura ngo gukugwa mu bwoba ku masituation yose. It means to be taken fear from all situations. Inzoka zose muhura nazo. Now all the serpents you encounter. Sibibazo. Are not trouble. Ni formation. It is formation. Bizabigumye. It comes by ukabirengana. Ukacuvuga ngo. You speak. Hariya nk'icunga intama za data. Naraniganye n'intare. Ukunigana n'idubu, ukunigana n'intare, yari formation yo kutazotinya Goliath. Ukwizera ni formation. Now faith is a training. Moses, ufise iki ku kuboko? What do you have in your hand? Terera hasi. Throw it down. Inzoka. A snake. Ifate. Hold it. Wewe neza neza. If clearly wewe tuzinanye. You will know each other. Umbonera ari kwifata cyangwa ari guca kwidirisha? Would you hold it or you should pass from the window? Would you? No, I couldn't. Imana yari kuguforza kugeza wifata. Now God was to force you to handle it. Yari bizi ko Musa agiye kwa Farao abantu bazota inzoka 10 hasi. Atari prepare gufata imirizo y'inzoka. Angepita mkostra. Imana ilikuwa muproteja muri fiti. Now God was keeping him. Ari bibazo muhura navyo. There are troubles. Biba prepara muri kazoza. They are preparing in the future. Ari gihe winjira muri relation n'umusore akagukorera ibintu vy'igikomando ukibaza ngo Imana ya kwanza. Kumbi ko na kuprepare mfitire unasema makomba kama yana yazoya siendi. Ati komba ngizi ndazimenyereye naho ngiye. Kasukazure musha. Arafashije. Ego. Kako kafashije umukobwa wanje. So this has defined my daughter. Irashobora kukureka ugahura n'amahindaga umuntu ahinduka chaque seconde. Kumirikira guforma ni wahura n'abahinduka ntujugumire. Person who are changeable for those who are going to come next. Bwira mugenza wa ivyo uri kuri urahura navyo. So what you are encountering, it is the tail of the serpent. Musubire kuutinya. Don't be afraid from it. Ifate kukwira guteguriya kazoza. It prepares you to the future. Mwari muzi ko position Imana itegura ko muzoko kipa Imana ishoboye kugucisha kuri formation igoye cyane. It is able to make you pass to the great training because of the position. Waruzi kwa Imana igitwaye ashoboye gutuma uca mu bintu bigoye. Where God is taking you may cause you to be part of the harder things. Uzorondere komisere boro zo kubwira yuko ari hano baca abagomba amapete y'abakolonel. Ariyo na hano baca abantu bataza kugira amapete bashoboye guca no mu ndahangwa. Uyu Mungu wenu ni Bwana wa majeshi. Imana yanyu nuhoraho nye n'ingabo. Say God is God of hosts.
Uyu Mungu ni Bwana wa majeshi. Iyi Mana ni nuhoraho nye n'ingabo. Uko nanisikie? Uri kuranyumva? Uyu Mungu sio Bwana wa biazi. Ntabwo ari Imana y'ivu. Ni mkubwa wa kisoda. N'umukuru w'igisirikare. Akianza kukuforme. Atakuye kuguha. Anakuforme kama soda. Araguforma nk'umusirikare. Sasa watu wengi mko wa civile sana. Abantu benshi muraba civile cyane. Kuna elimu napendeka kufundisha. Hari inyigisho nkunda kwigisha. Inaitwa kutoa ndani kisivile. Ati gukuramo igisivile. Kukutoa kisivile. Mukugukuramo igisivile. Wanakupigaga kofi information na hauna makosa. Barakukubita ikofi muri formation. Ukilia ukomye ndurwa. Rudia kwenu. Subiri wanyu. Kuna hata seance. Hari n'izindi zinaombaga wakufunze kupiga masasi. Bisaba ko bakwigisha kurasa. Kesho usikimbii sawa unaona adui. Ejo ni wiruke igihe uzobona umwansi. Kuna seance. Hariyo seance. Wanakufunza upige makofi mtu mwana kosa. Bakwigisha gukubita makofi mtu kutanagana mwenye iko na makosa. Tena hapo mnapigana mwe wawili kwa wawili. Wewe unamweza. Mugakubita na babiri kubandi. Ukimpiga pole pole wanakuona mjinga. Umukubise buhoro buhoro bakubona ikitu. Saa yake anakupiga za. Isaha yiwe akagukubita izifashe. Kuna wakati wanakupatia chakula msafuria ya moto. Hari igihe bakugaburira mu isafuriya ishushe. Njo Mungu huyo. Uyo niyo Mana. Unanisikia Mable? Uranyumva Imable? Njo Mungu huyo. Uyo niyo Mana. Kwenye unaenda. Ahugiye. Panaweza pakasababisha vitu vya unapitia leo. Hashobora kwemezwa n'ibintu uri kuraca muno. Tatizo ya Wakristo. Ingorane y'Abakristo. Hawako tayari. Wakiona katatizo kadogo. Babonye akabazo gato. Mama. Baba. Mungu anakuangalia saa hii civile nipeleke. Imana ikakuraba atu no mu civile ndamutware. Mbona sasa kusimama hapa ni kawaida? Wewe wibaza ko guhagarara ngahari bisanzwe. Mungu alijua Imana yari kwamba nitasimama mbele ya watu. Yuko ndohagarara imbere y'abantu. Akanifunza. Atatangura kunyigisha. Hata nikisirika nikiwe na nguvu ya kujikaza. Nigihe mbashavuye ngira imbaraga zo kwihangana. Ndio maana ukinitukana nico gituma utaniona niko na ubiri. Uzombona mbana nyamvuga ubutumwa gusa. Iyo narikuba ndi umuntu adakomeye à l'intérieur. Is not so strong inside. Indeed, I should abandon everything. But I continue to teach on social media. Imana yamaye formation. He wanted me to hold on the tail of the serpent. He fought in the lion, others were standing against. I consider them like the curds. Now, God lets you fighting with the lion. You see the mouse standing against you. Are you going to be disturbed? Therefore, I stay quiet in me. Others who stand against me, I consider them like small. To understand what I am a lion. You, my friend, keep on building yourselves up on your most sacred faith. Pray in the power of the Holy Spirit. After having a faith, they ask you now, continue to pray in the Holy Spirit. This is the last key to enter into covenant. Why? They trample on you. Umuntu arakubwiye ngo ejo bazokwirukana ku kazi. Umuntu arakubwiye ngo nibigishoboka. Pere yavuze no mwizigirwa no gushitsa izoshitsa. Parai parush parai kada reketete rakatata. Umuntu arakubwiye ngo ngiye kukwereka ra asangu ari mu ruhande rwacu. Rakababa uwo tugwanya ninde? Umuntu arakubwiye ngo naco bizovamwo. Rakata ndashimye kubona abansi bongerekanye kugira ngo integurire ameza mu maso y'abansi benshi. In the sight of so many people. That's the secret of prayer. Paul say, I speak in tongues more than all. Speak in tongues. Speak in tongues. Speak in tongues. Speak in tongues. Udashoboye usenga. You can do it, just pray. Until you are carried. Palomaga, Shakua, Hish, Paleba. Ega si bivyo sasa dusenga tuvyumva arige dusenga kwera ishavu hari indimi zishavu hari indimi z'urukundo sinababwiye indimi z'urukundo ni katul mahanto shalir mahotapa teima hatush pelush ele toma yaka zoni z'urukundo hari indimi z'umunezero tongues of Lord, tongues of joy. Rehida maha shato le tara hade zoni indimi z'umunezero.
Those are the tongues of ari joy. indimi z'intambara. There are tongues of Prayer machine. fight. Umenga ufise min mag. Reke pako pa perekati pa pe. Umtikona rasa is a min mag machine. Indimi nizisa. Tongues are now the same. Ari indimi zishavu. There are tongues of anger. Yakada ere baba ibarabea ibaradabadeba. Ubona zisa. Do you see all the same? Ingorane ya ugomba gusenga indimi z'urukundo ushavuye ucukora catastrophe. Niguto senga indimi z'urukundo bagonyoye. Uri muri contre-temps, it's impossible. If you bikunda, Genda ukore ibi bivanye na mood urimo. go and work in accordance to your mood. Baguhagurukiye They stand injira mu against you. cyumba. Enter into your Vuga ngo mood. ndicaye kuri blender. Say, I'm seated. Niba kiti nikagwa i blender. Ukachuvuga ndicaye kuri blender. I'm seated on this great gun. Ukatufata haja kuri machine. Reke pum pum rakapum. Ntushobora gucika intege kuko uri kujana na emotion urimo. You cannot be discouraged. You are using your mood. Wewe uri muri komba ugachuvuga pete. You're into the battle. You pray like this. Ha, Imana ikibaza naramenya n'ivyo arimo. Ariko umaze kumenya ukuntu walinya prayer. You know you orient your Yishavu prayer. ni yishavu. What is the Iyumunezero ni What is for the joy, for the joy? Kiretse indimi Unless the tongues, n'amasengesho. even prayers. Uri masengesho y'urukundo ni You are into the prayers of love. Baba. Lord. Hallelujah. Nakupenda baba. ndagukunda data. Oh man. Ibaze rero uri muri komba ukacuza I think when the battle you pray so ibigumba ngo barakubwira uri umusazi wibaga ivyo urimo ucu usinzira. emotion gonna carry to the deepest Ariko uri sleep. muri komba mu izina But rya Yesu. in the name of Akantu kose kampagurukiye ndagakasa umutwe ndagacumitse ndagahonyoye n'amasaha 10 wosenga. even 10 You are in the hours mood. you are allowed to pray. You are in the mood. Uri muri Ndabona baguhagurukiye ugiye kubarangiriza mu cyumbi wawe. You're gonna cross out of there. Serious. Akugumana ishavu mu mutima. Kuko abagushavuje baja mu mutima. Reka kubagoma mu mutima bazane mu cyumba. Bring the persons who made you to be hurt Kuko mu mutima barakugwaza. in a heart. Injira mu cyumba ukivuga kana kakam. Into your room, Gatinakingo. Washitse. You have reached. Nakana kakam. Even this person just come. You have reached. Komba ndabatoza indero. I'm Mise about na to ja pray. Yesu. Tuvuga akavita kameisha. When I said these bodies was over. You finish them. Ubarangije. Ejo uzakumva ngo kanakani muri koma. Uri mukoma. Tomorrow gonna eat these persons. Ye ali komante oka mukomanze. Uri mu munezero. You are into the joy. Hako wichara I love you God. By sitting down. Ndakubise Imana kibise. Unapiga nani? Kuva mu gitondo ndiko ndamunezeza uyu muntu ariko nakubitande turindire turabe. Pray in the Holy Ghost. Musengere muri mwe muyera. Connect yourself. Mwimatanye. Musengere muri linye imwe na mwe muyera. Pray in the same line in the Holy Spirit. Baza banzi. Ask the people. Urabizi yo nangiye gusenga nk'umuntu afite machine. When I start praying just like a half Barabizi machine. yo nangiye gusenga nk'intare. Start praying like a lion. I wrote. Nushobora guhagarara hafi yanjye ndiko senga nk'intare. You can stand against me as I'm Nigiye praying. namaze gukarikira nsanga utunutse twamagurukiye twaje nk'udukoko akabwa akayabo imbeba ya lion. Bazabije barabizi nangiye gutondoba nk'intare ngamwese mu kwiruka a lion. Every person knows that. A lion kuburyo uri hanze uvuga ngo intare iri ngaha. Uri umuntu utize umugabo n'igikoko. They know. Iyo dimension ndayinjiramo gake kuko bisaba ko mbangomba gutabagura. So. Ninda ariko aratavye ndiko ndavuga. Understand what I'm speaking? Message neza kwigisha. I'm gonna read this message. Aheza ubuzima bwawe. I bless your life. Shira ibiganza hejuru uvuga ngo pranaga pranega. Raise up your hands, say so. Zapendro palena. Skoprene makruja palaka. Amena. Pregia prenigata. Amena. Parai katu marataka tu. Amena. Pelia tatuta rataka tekita mana. Lemando palaira antos kapina. Reika teia palura. Escompele mia braco tom. Apus kamima palus kamuna puna muya. Amena. Patu payama tuba kushat. We are prayer machines. Ninde yo gukanga uvuye mu bicu nk'ivyo. What can this take you from this atmosphere?
Imana iziga mu jya mama none yaciye yuzuzwa. May God Am I communicate? Hello? Hello? Nagomba kusohoka muri iyo nzu. I want you to come out of the house. Somebody tells you. Uko mbubesha Imana uciugende. Mana uko bimeze kose. And you go, no matter how it is, Lord. Ndagukumbuka uko toka hapo kuna upendo hapo. Washavuye. Injira muri iyo nzu. Uvuga ngo ratumta parush. Rekete bakaya. Nibishoboka ko banyirukana mu isi ya papa za kuhava ndabishatse iyindi telefone nkurikira aza kumvira tubitunganye buhoro ariko inzigiye gukurikira singiye ngo umupangayi paroa narambiwe no gupanga panuma akagasuzuguro ndakanze babeba wowe urukundo wasenga amasabi. You should pray for 2 hours. Urabizi kushavuye bagomba kwirukane uciye wigirisha lepa pepwa paeka ivyo ukora vyose ni vyiza ivyo navyo ni vyiza. Braheza kiwa mu izina rya Yesu. You are blessed in the name of Jesus. Nibande Jesus. bumva ivyo ndiko ndavuga. You understand what I mean to you? Mu masezerano hari ivyo duhura navyo bikazutsitaza. Hari Imana irungika ngo dufate ku murizo w'inzoka. Umurizo w'inzoka ni bawufata mu rukundo. Bata bate. Bye. We reke shata papa papa rakatata ubaza kwanza ukadema rukuboko ukumva neza ko Imana yavuye hose yimukiye mu kuboko ugacufata inzoka ukamenya ngo ni Yesu afashe inzoka ukacubwira inzoka nigiye gusanze kuzimu yarakudize ndakurangije. Amen. Ukagera muri yo dimension ya prayer to reach to this dimension. C'est fini. Birabihetse. Kuko dushoboye kubwirwa ikintu mu kwa mbere kikaba mu kwa gatanu. Maybe told something to be done in May. Tukokirindira gute? How can you wait for it? Tukirindira turi muri kaprush. Wait for it. Speaking in tongues. Zalima. Nuhengere ngo itariki yashitse ngo mani ivyo ukora byose ni vyiza injira mu cyumba nk'uwashavuye. Lepao rekete siwe wahamagaye umukozi wawe rakata rekito maha nikiki cabaye sinama mbona bishika je habaye iki Imana ikamenya mtoto wangu amesirika mumpeleke mbio mbio ari ibintu Mary Grace ansaba mwirengagiza abisavye ashavuye nkabikora n'ingoga mubwire rero ku Mana mwarigize nk'ukumengo nabo bahushura Mana je naho hobiki baca bakongera izindi zibiri none ko wagiye kwibwira Imana ko nabo guhushura na ngorane baragushucugura neza jewe nshavuye ndabwira Imana nashavuye ibaza kagabo nkaka kabwira Imana nashavuye murazi uko Mose yavuze singenda sinjayo siendi uyo ni Musa siendi singenda Gideon yaramubwiye ngo udakoze ibi kugira ngo menye ko ari wowe singenda. Gideon say if you don't do this to know that you are a won't go. Niyagize ucagira Imana niyamuganirishije ngaho. This one was taught by the Lord. Sinza kwinjira utarambwira neza. Means I won't enter unless you tell me. Rero umengo Imana nukinayikunda umengo irabaye terrorist ikubwiye ngo fukama no mu vyondo ugacugenda. Mungu nimevango ya blanc ni expliquer. Faida ni nini kupiga magoti hapa matope? Kama ni mapepo yanataka kuniziwia nisijipandie ndege. Nimbara abadayimoni bagomba kunzibira sinifatira indege. Gira ngo avuga Imana gusa ntiyavuga abazimu. Even God speak. Ushakuze uri profete na mahembe ikintu cyose ntarumva utaenjoy na kuangaliaga hivi. Ariyo nabantu umuntu wese umuntu atigeze yerekwa na rimwe atigeze avugishwa na rimwe atigeze avuga n'izina na rimwe atigeze abona ikintu na kimwe aciye gukanga ngo Imana irambwiye utazanye miliyoni 10 uzofa mubaze kabiri kuva gera Imana mwavuga iyo Mana yereka umufuko wanje niyera ku mifuko y'abandi wowe rekwa sangaba utavuze bigumye mu mutima singurukira ubusa ibi ndabikubwiye nanje nije ndabikubwiye ikintu wumva kitarapasa mu mutima unataka nini uko mtoto wa Mungu je ndumuvugishwa nawe umwana w'Imana ndagukange ngo uzopfa no utazopfa nini ndiko ndabigisha ibintu bikuze teaching you to mature things ngo ntatanze impene ngo karabaye but can sacrifice something mbuzi yako njo itakuponesha mpeleke nguruwe mushira ingurube shiri biganza ijuruba vuga ngo mwizina rya Yesu in the name of Jesus ivyanje birafasha umurongo mine are taking the amen shout more amen nabantu muri ngaha mwagiye n'ubwoba ngo umuntu asenga yambwiye ngo nakoze ibi azongirira ibi nakoze ibi nzobona ibara uwa kubwiye wenyene ari mu ibara niyo kira kwigiye wenyene ari mu ibara
kubera kujya muhungu wanje igihe ariko aragira ubwoba umwana we aremvye hajya nari kumubwira ngo utazanye imodoka siza kumusengera yari gutanga ujya yari yajugura ni gangi umwana araremereye ariko icyo namubwiye niki Imana igomba kuhuza nayo kubera iki kubera ko Imana niyo solution. For God is the solution. Ariko munachahengera ari mu bibazo ngo zana kwanza isafuriya zana nishuka. Somebody gonna tell you bring something before to pray for you. Na stock igutembera watu yana stock yanaza kugoteana gwe kugendera abantu badafise stock buriya birakwegerana wende no simpi genda kandi ntumuhe andabisiko ari abantu baca bashafura ngo uri kurabuza abantu gutanga ivyo Imana ivuze Imana kuvoya yavuganye nawe ivugane na mu mufuko wanje niyo ramuwawe ngo udatanze nyereka ivyo umaze gutanga je ndakubwiye udatanze haruri ivyo umaze gutanga 70% iri ngani je nayubatse hari yatugiye ku musozi na Imana hectares zingana gute ndambwira ahantu na banki ndiho cyangwa naragiye mu ijuru na banki yemerewe kuwatanga ko credit iyi ni espace mebe Imana ho vaya amazu arenga 40 ni twari turi kumwe plus de 40 maisons zo kuba kwa ndavuga ngo 10 ni sababu sinababwiye ejo na jamari mwasirikire hano na hano abantu bazoza gusenga bahure n'Imana yabo uburyo buri ko barantwarayo ndiko ndarurira abantu ngo barihe tuko turaraba plan y'inzu y'umunazora yakira abantu binjira ku masengesho kugira ngo tumenye abinjiye haba umutekano bajeje umutekano bamenye abahari iyo nzu ari umuntu abiye ngo ayubake siniko ngomba kuyubaka jenye iyo unyereka we ivyo watangiye Imana kugira ngo umbwire ko Imana yawe yakubwiye ntatanze nzopfa iyo mani ikibanza kwica wewe watanze bingahe amina nagomba ko bakristo mugera ahantu mumenye ko gusenga ari urufunguzo nigiye nakubwiye ikintu ugenda usuzume muri prayer. I'm not your God, I'm not the God of man, I am a man of God. Man, it means a person like you. Ndi umuntu w'Imana sindi Imana. Nobona rero ko mukene gusa ndababwira ko nzobashira ku mugongo ndabatware mu ijuru jewe iki murashavuye ni Yesu rembo ry'ijuru nimba ari Yesu nawe urashoboye kumuhamagara ivyo ndakubwiye bidatahurike shira ku ruhande ivyo nibyo byatumye abakobwa bacu musambanywa n'umuntu ngo Imana yavuze ngo ibihimba vyanje byose biri kwa mavuta genda ugishire mu muriro kugira ngo ukarange ibijumba kakitie ku moto siko kwa mafuta nami nje ngashira mu mafuta yako kakarange mabiazi nacho kimafuta chako na brochette ukene kuko deja. Okay, shiri biganza hejuru. Just raise up your hands. Ndabisikoni gishya kanuga kuze murakumvisa ukonyene wagatahuye. Gomba yuko muvyuka mucika inshuti z'amasengesho ubunebwe bw'amasengesho nibwo butuma mwemera ivyo ari vyo vyose mwemera urusaku rwarigo gose mutagishoboye kumviriza muhemu yera abantu benshi basigaye bayobogwa na muhemu ya Facebook kuri Facebook niho barabira umukozi w'ukuri n'utari w'ukuri je mu kumenya umukozi w'ukuri ndaba umuntu batuka cyane kuko muhemu yera nafise Facebook ngo mvugire kugira ngo menye umukozi w'ukuri nandika umukozi w'Imana bagwanya cyane Prophet B Joshua uyu nyene ni wewe kuko muhemu yera na Facebook afise kugira ngo amuvugire avuze muri lisanse nyene amina amena are you ready now bega muri tugomba rero dukoresha amasengesho we want to use prayers mu kuva mu masezerano ya kera in coming from ancient nagomba kuvuga ngo Mana say Lord sukami mpemu yo gusenga vuga ngo uyu uyu munsi Mana ndakeneye gusenga amasengesho ntigeze senga na rimwe izina rya Yesu Kristo ikintu cyose umwasi yubatse ikintu cyose shetani yakoze nataka nikimalize leo Warabaya baromada badoso para wewe Salomo you Solomon umunsi nagomba kugukura mu masezerano y'abasogokuru I wanted to take you from the covenant of ancestors. I spoke the names of your grandchildren of your grandmothers na sogokuruza aduze kugeza kwa kabisha kwa gatatu your grandparents wozumwe wenyene you don't know the genealogy from your grandparents. Ni bande bazi igisogokuru kugeza kuri kane who knows the genealogy to kugeza kuri kane fourth generation from your parents in the past. Je nabimenye ndiko ndakura abadaimoni muri biju baduze umusogokuru wa sogokuru yaraduze ndakubita ndavuga kana kamenye ibaze je namenye mu gukora deliverance namwe mugomba mubamenye hanyene you're about to know those people
Hari umuntu yitwa Didier. Somebody called Nigeze Didier. amenya mama wiwe. He didn't know his mom. Prayer. After praying, Holy Spirit revealed me things. Ariko kandi ndiko ndaturira bademon. I was branding demons. Chamenya yuko uwo mwana. I knew this person. Mama we yamutaye mu ishamba. Her mom lost the person in the Abademoni bavuga ngo forest. twarazanye intozi kugira ngo zimwinjiremo apfe ariko birananirana. Mejeje ndavyuriwe mana ndambwira wowe wakuriye ngo nakuriye kuri SOS. Uwagutoye yakubwiye iki? Yarambwiye ko bantoye mu ishamba ahantu hari intozi. Umenye undi ndavuga. They know what I'm talking about. Barazi ibyo mvuga. Ni bande bakeneye ko dukora? To work. Ni bande bakeneye ko amateka abahinduka? Want their stories to be changed. Andika. Just Hari write it amasezerano down. twisangamo. There are covenants we find ourselves in. Itanguriro 9:9. Our Genesis 9:9. Ndaheza gihe ubuzima bwawe ko arangurikirana kuri Facebook. I place those who are following me on Facebook. Are you ready? Bega muriteguye. The devil is in trouble. Umwasi ari mu byago. I am now making my covenant with you and with your descendants. Diti abaje ubwanje inshize isezerano mbasezeraniye mwe n'uruvyaro rwanyu ruzobakomoka. Ni isezerano kuri nde nande? Now it is a covenant between whom and whom? Ni isezerano kuri nde nande? Kuri Noah n'uruvyaro. Now from Noah with his descendants. Bazo mwicaranye weho. So ask your neighbor, what about you? Uri mu isezerano ryande? In which covenant you get involved? Isezerano. A covenant. Bishoboye kuba ku muntu no kubazo mukomoka. Maybe over somebody and to the descendant of the person. None uyu Joshua. Now this Joshua. Ni isanze mu masezerano. He found himself into Aricho covenant. yavuzemo. It is something. Aricho yongerejemo. It is something. Nazo yabamo. He gonna experience this Eske covenant. yasinyiye? Has he signed for Yinje it? masezerano umuvyeyi yamwinjije. Has entered to the covenant the parent made him to enter. Weho papa wawe ninde yamwinjije? So what about you from your father's line? Mama wawe ninde yamwinjije? What about you from your mother's line? Wewe ninde yakwinjije? No, who invested you in? Rero dutangiye kugenda buhoro. We start going slowly here. A person can born into a covenant. Munashobora kuvukira mu isezerano. So kugira ngo ubimenye. For you to recognize Wese it. twaravukiye mu isezerano. All of us were born into covenant. Hariyo meza hariyo namabi. There is good one and the bad one. Hari isezerano. There is a covenant Ja Adam. from Adam. Bagita Adamic We call covenant. it isezerano ryo kwa Adam. Nituririmo gahemu. So we get involved in it. Eske twararivuyemo? No. Have we taken away from Ndaza it? kubereka icyo twavuyemo. I'm going to show you where we're taken Hariyo away. isezerano. There is a covenant. Iringa. So this one Imana is ihaye here. Noah. The Lord provided to Noah. Noah covenant. Isezerano ryo kuri Noah. Imana isezeranye yuko Now God promised that itazosubira kwica abantu bari kwisi. He won't kill people on earth. Sivyo? Is that true? N'amazi. With the water. Izokwerekana umunywa amazi. He gonna manifest. Uyo munywa amazi ntudukorera twese. Najyo turimo gahemu. Najyo turimo. Ndiyumva ko ari amasezerano turimo tutabishaka. Amwe na y'inyungu ayandi ni mabi. Some are bad covenants, some are good covenants. Yandungitse ndabakure muri mabi. So he sent me to Meza nayo ndayavyure ndayibutse out Imana. of the evil covenants. Amina. Amen. Iyo si Noah dike covenant. Now in the Satan ryo kuri Noah. Ari isezerano There is a covenant ya Abraham. from Abraham. Abrahamic covenant. Isezerano ryo kuri Abraham. Nituririmo gahemu. So we get involved in it. Biciye kuri wa mahanga azoheza. Three all the nations will be blessed. There we are. Hariyo isezerano rya Musa kwa Musa. There is a covenant from Bita Moses. Mosaic covenant. Isezerano riva kuri Musa. Iryo niryo This is the one. ryahinduwe kuko iryo ryitwa isezerano rya kera. Our trend because it's called Ancient Testament covenant. Deja Biblia yawe ifise Ancien Testament na Nouveau Testament. Your Bible is gotten Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un. New covenant and Non, the il y a ancient un one. personne. Il y a un Dieu, Dieu vivant. Il y a un seul Dieu qui vit dans le ciel. Allez, savez-vous ce qu'il y a des? Savez-vous ce qu'il y a des? Il y a des testaments, l'ancien, les nouveaux. Il y a un Seigneur qui règne dans le. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes à Dieu. Il y a des testaments, l'ancien, les nouveaux. Il y a un Seigneur qui règne dans. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Quatre évangélistes? Cinq? Hein? 5 livres de Moïse. 6? Hein? Il y a 6 jours du travail. 7? Il y a 7 sacrements. 8? Oui, béatitude, il y a 9.
9. 9 c'est quoi? Cœur dans. Ok. Il y a 10 quoi? 10 commandements de Dieu. Ok, now. Tu gagnes des des testaments. Il y a des testaments. L'Ancien, les Nouveaux. Ni umva ko mwebwe mufise Bibiliya irimo Ancien Testament na Nouveau Testament. Ego yarabaye ancien. Efesayo nizidukorako. Used to be ancient, but we experience it Ico bita Mosaic Covenant. Nico Yesu yapfiriye kugira ngo atuzane muri New Covenant. Niyigeze apfira Abrahamic Covenant. In fact, Yesu wenyene yari muri Abrahamic Covenant. Niyigeze apfira Noahic Covenant. Yesu wenyene yari muri Noahic Covenant. Niyigeze apfira Adamic Covenant. Kuko Yesu ahubwo yaje gushitsa Adamic Covenant. Umwana w'umugore azohonyora inzoka ku mutwe. Is the fulfiller of the Adamic Covenant. Is the fulfiller of the seventh. Niwe yuzuza isezerano ryo kuri Adamu. Niwe yuzuza isezerano ry'indwi rya Abraham. Biciye kuri wewe amahanga yose. Niwe connection muri Abraham kugira ngo tushikikwe. That Jesus the fulfiller. Nimba Yesu wanyu ashitsa amasezerano mweho. Mbere muri Bibiliya avuga ngo oh Lord naraje kwisi gushitsa ivyandiswe n'ivyavuzwe n'abavugishwa nawe. I came on earth to fulfill everything spoken. Ndabareke mutahe. Yesu yaje gushitsa Adamic Covenant. Umwana w'umugore azonyura umutwe w'inzoka. Yesu yaje gushitsa Noahic Covenant. Imana izoshira umuntu w'amazi. Umuntu w'amazi mushasha ninde? Si Yesu turaba Imana iraba ikatureka. Si Yesu Imana iraba ikatureka. It is that Jesus. Yesu yaje gushitsa Abrahamic Covenant. Jesus came to fulfill Abrahamic covenant. Isezerano ry'indwi rya Abraham. The seventh covenant from Abraham. For you all the nations will be blessed. Amahanga azobwa umugisha. All the nations will be blessed. Abraham turonga kurinde. How do we receive Bibiri ivuga ngo abambaye Kristo barabaye abaraganwa na Abraham. Because they put on cross, so they became those who inherited Mosaic Covenant. Sezerano ryo kuri Musa. Yarayibayemo. He experienced it. Nawe nyene baramutwaye kumusiramura kubera ko mubizi yari umuntu baramutwaye kumusiramura nimba teme mumenyereye kumisindwi nguko Musa yabivuze. He went to be circumcised. Mbere niko Abraham yarabivuze. This is how Abraham declared. Yatonda mu ishengero rifise principes za Musa. Jesus came into the church having the principles of Moses. Bakubeshe ngo Nouveau Testament ihera hajya bandika Nouveau Testament barakubeshe hajya hose Matayo 1 Matayo 2 Matayo 3 kugeza kuri 24 ni Ancien Testament. Nouveau Testament ni gihe Yesu agomba afe niwe yitanguje. Yesu yavukiye muri Ancien Testament, yakuze nk'umuntu wa Ancien Testament. Hari amajambo Yesu avuga atanyerekeye ari amajambo yo muri Ancien Testament. Fisa yo nemera nayo namusigarije. Jesus my God. Ari amajambo avuga ngavuga thank you Jesus. Aya majambo yawe nayo muri Ancien Testament. Muzonsaba umusume ndabigisha amajambo ya Yesu yo muri Ancien Testament muzotangara. Ari abantu mukicicira urubanza kandi Yesu atakibibona ivyo kuko muri ko muraharura kuvyo yavugiye muri Ancien Testament. Oh, mnaniangalia sasa. Au mnachavuga ngo umugabo yagumukanye na Yesu? No. Ancien Testament Yesu yari umuntu. In the Testament Jesus was a man. Uwo Yesu nyene muri Ancien Testament yakoze ibintu mwese mutonezererwa. Yosefu yarapfuye niyamuzuye ariko Lazaro arapfa aramuzura. The same Jesus. Yosefu yamureze yarapfuye niyamuzuye azura Lazaro muri Ancien Testament na blague. Look at this. Abakunu bandavye kandi ko baturangize kino cigo. Look. Jésus yashikiye muri Ancien Testament. Nouveau Testament yavuze ngo iki ni igikombe cyacu, igikombe cy'isezerano rishasha. Yabivuze akivuka, yabivuze agomba apfa. Bisigura ngo yavukiye muri Ancien. Jesus was born into Ancient Testament. Zana Bibiliya yawe ndakwereke. Give me a Bible, I'm going to show you. Hano guzugura handi bababesha. Just open up where they lie against you. Nishaona hakuna amena, watu wote wanaanza kunisirikia. Bari barogaga. Atoe mopcha. Ubutumwa bwiza. Oya sa. Namutanguliranga. Isezerano New Testament. Nilitangulira ngaho. It doesn't start by there. Matayo rimwe ni isezerano rya kera. Matayo kabiri isezerano rya kera. Kugeza aho Yesu avuga ngo iri ni isezerano rishasha. Niho ryatanguriye.
Old Testament. Jesus was grown up into the ancient Testament. There's something which is to happen. Jesus is ntacyo bitwaye kuba amaze igihe mu isezerano. But I spent Igikuru n'uyu munsi nyene great is gomba ndayasohokemwo. about to come out of them. You get this, my son? And I did this teaching to England, or have you understood it? There are people judge us in Ancient Testament. Let nobody to be called that. This is Ancient Testament. New Testament, Paul said, Timothy, my son. Ancien Testament, Matthieu 23 nimbari 9 ntihakagira umuntu wita so ntihakagira umuntu wita Let nobody to be Nouveau called that. Testament, Paulo yatahuye na Joshua, aimable my son. Yes, Papa. Timotheo my son. Timothy, my son. Ngiwe niko ravuga na Yesu navyo yemeye muri Ancien Testament. Nigeza kubita Paulo tubikoze nka Paulo turi muri Nouveau Testament. Bakia zamani tuishi sasa. Amen. I bless your life. Vuga ngo isezerano ryose rya kera. Say any old Mama wanje yakoze. that my mom Papa did, wanje yakoze. that my father Gomba ndarivemo. I'm about to be taken out of it. Are you ready? Bega Are muriteguye. you ready? Inyuma y'isezerano rishasha. Siryo herezo ry'amasezerano. After New Testament, not the end Inyuma ya of Yesu the kuko Testament. isezerano rishasha. Hariyo ico bita the eternal covenant. Isezerano ridashira. Bisigura ngo inyuma y'amasezerano urashobora gukora andi masezerano. So after covenant, allowed to do other covenants. Nubu ndacakorana n'Imana amasezerano. Even right now, I'm still working with God that I promise something. Irakubwiye my son. And the Lord comes speaking to muri you. Amerika gihuti. So I take you to America so quickly. Niwashikayo If you reach, uzonkorera ibi n'ibi. just save me this and Ukavuga Imana that. ivyo uvuze Then it, uzobikora. what you say, Lord, Ukanyugurura imiryango. I'm going to do it. Uzorungika sono naho You prophet open up. uzorungike door for me. zoba naguzinda ariko uzorungike tuko I'm tukora going to amasezerano. send some Uzorungika sono naho prophet azoba yaguziyindi. instruments. Nidukoza amasezerano. Those that come. Nidukoza amasezerano. We do. Nakoza amasezerano n'Imana. We are in agreement. Eske gukora amasezerano vyaheze? Umunyabwenge azagusohoka ngaho yakoze The amasezerano. wise person going to get out having new covenants with the Lord. Dieu n'entre jamais dans une affaire s'il n'y a pas une covenant. Imana niyinjira mu bintu ata amasezerano birimo. Mungu hawezi kutembea nawe kama hamna agano. Imana ntishobora kugendana nawe Maana kama hamna che mmeahidiana mtaachana. Igihe mudafise ico mwasezeraniye Na ndoa ni maadi. na mariage nyane nyene ni isezerano. Nari kubigisha kantu. I will teach you something. Nikubera ko ari abantu muca mugakoresha mu kugumuka. People going to use it in the wrong Ariko way. nari kubigisha kantu. But I will teach you something. No, ari abantu mugumuka. No, there are people should Kuko ivyo ni ibintu no kwigisha umuntu iyo amaze kugera muri eta akavuga ngo vraiment hano hantu vyanse. Cyandamubwira code vuguku. Alors, akorero sino kavuga nga kuko bazokwima ratio ucuvuga tin sangi wabibomoye hatarage. So nzokabwira bene ko I get it. Shirikianza chibujo hejuru bwa. Raise up your right hand. Ndakeneye kubohoka. I need to leave. Uyu munsi ndabohoka. To them to be Bugacane ndabohoka. Some to be delivered. Bugacane ndabohoka. Some to be delivered. Mumasezerano mabi yose. From evil. Ndayavamwo. I'm going to be taken out. Time. Shikatule paralokatus kimina. Amen. Ari abantu mugiye kugira amasezerano. There are people going to have new covenants. Ari abantu mugiye kugira amasezerano. There are people going to have new covenants. Ari abantu mugiye gukora There amasezerano. are people going to make covenants. Ari abantu mugiye gukora There are amasezerano. people going to make covenants. Aba daimoni bari bahagaze ku masezerano ya kera bagomba The basohoka. demon instant one My son, destroy it. uyu grand frère wanje namuvuze izina n'umuntu muri Bible yakora ibitangaza nkanje. Musa. Sorry. This That Moses. Musa, Amasezerano yiwe. his covenant. Imana yakoze isanduku y'isezerano. God did an ark of covenant. You know, Isanduku y'isezerano. an ark of covenant. Yari ihagaze ko abarepresenta b'abamarayika. Now, there was representative of the angels. Isezerano ryose rigira imwe zihagarariye. Now, any covenant, it was spirit to stand on it. Amasezerano abiwanyu bakoze. The Ari aba covenants. daimoni bayahagarariye. The member of your family who did this, so there are demons who are standing. Abo badaimoni nibasohoka them. igihe bavuze ngo fire in the name of Jesus. The demons are not to be taken out when they speak fire. Basohoka iyo wasohotse muri ayo But masezerano. when you came out of those covenants, Kuna mapepo. Kana Hariya barikiwa. batayimoni. Barikiwa. Barikiwa. Heza kikwa. Kuna
kuna malaika wawili, alama ya malaika wawili kusanduku la agano, si ndio? Ina maana kila agano liko na roho ambalo linasimamia. Agano la Mungu wa kerubi umelisimamia. Agano la familia, mapepo ndio yanasimamia. Hizo pepo asitokagi juu profeta alisema come out. Izo daimoni niziva kubera profeta yavuze ngo sohoka. Kwa nini asitoka na come out? Kubera iki zitasohoka? Kubera ko abo bamaraika bari sude nibashobora gukaminga out, bisaba kujya sezerano rimeneka. Hawawezi kutoka juu lisema come out. Nibashobora kuvaho kubera avuze ngo sohoka. Kuko yamubwiye ngo ubasudire bamatane n'umufundikizo w'iyo sanduku y'isezerano, uwafunike wakamatane na mfuniko wa hiyo sanduku. Mapepo ambao wakwenu walikogotaga muahadi hayako muahadi, yanasimamia ahadi. Migulu yao na ahadi vinakamatana, kusema watoke ni mpaka tuvunje ile sanduku. Yes. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.